Umujyi wa kabiri ukomeye wa Ukraine Kiev wamaze amasaha nta muriro w'amashanyarazi ufite nyuma y'uko ibitero bishya by'ibisasu by'Uburusiya byibasiye sitasiyo z'ingufu z'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu. Abategetsi bavuze ko ibikorwa remezo 9 by'amashanyarazi byarashweho ubwo ku wa gatanu abasirikare b'Uburusiya barasaga misile 76 bakanagaye ibitero by'indege ntoya z'intambara zitarimo umupilote drones. General Yubahwe ukuriye ingabo za Ukraine yavuze ko ubwirinzi bw'ikirere bwaburijemo misile 60 muri 76 zarashwe n'Uburusiya, nyinshi muri zo zikaba ari zo mu bwoko bwa cruise missiles. Abategetsi b'umujyi wa Kiev bavuze ko misile hafi 40 zarashwe muri uwo mujyi wonyine. Izi zikaba ari zimwe muri misile nyinshi cyane zirashwe muri uyu mujyi kuva Uburusiya bwagaba igitero kuri Ukraine ku tariki 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Abo bategetsi bongeyeho ko 37 muri zo zahanuwe n'ubwirinzi bw'ikirere. Umukuru w'umujyi meya wa Kiev yavuze ko wahuye no kwangirika gukomeye cyane kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. 55% by'abatuye uwo mujyi bari bongeye kubona umuriro w'amashanyarazi. Anastasia, umwe mu bahatuye, yabwiye BBC dukesha inkuru ko ibyo bitero byatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Kuyavugwa ku mugabane wa Afrika, igisirikare cha Somalia cagiriza abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab kuba bariko barimura abasivile babakura mu bigwati n'ibisagara kimaze kwigarurira. Abategetsi mu gisirikare cha Somalia bavuga ko ibi Al-Shabaab ibikora kugira abo basivile ntibashobore gukorana n'igisirikare. Al-Shabaab iriko kandi iranyuruza imiryango y'abasivile biyemeje gufashanya na leta mu kubarwanya nko kubahana. Leta ya Somalia ivuga ko yigaruriye hafi ibigwati n'ibisagara hafi 70 byahora bigenzurwa na Al-Shabaab. Igisagara giherutse gufatwa vuba ni Adan Yabar kiri mu ntara ya Middle Shabelle. Igihe igisirikare ca leta kihashika ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa12 casanze ata musivile n'umwe aharangwa. Abategetsi ba gisirikare bavuga ko bamwe mu banyagihugu bahunze igihe imigwano yari ihegereye, ariko abandi bategetswe na Al-Shabaab kuhava imbere yaho. Muri Afrika kandi, perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo avuga ko leta ya gisirikare ya Burkina Faso yahaye akazi abacangiro b'Abarusiya ko gufasha kugwanya iterabwoba ryazingamitse igihugu. Avuga kandi ko Burkina Faso ikoresha ubutare mu kubahemba. Imihari y'iterabwoba ya leta ya Kisilamu yarongereje imitego mu mabarabara muri Burkina Faso, bituma abategetsi ba gisirikare baza barakuranaho bagiriza bamwe ko bananiwe gutunganya umutekano. Igisirikare kiriko kiragerageza gusubira kugenzura igihugu cyose. Abahinga bemeza ko umutegetsi w'iki gihe muri Burkina Faso, Kapiteni Ibrahim Traore, ariko arakoresha abacangiro b'Abarusiya bikompanyi Wagner kurwanya abajihadiste. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yashikirije amakenga yiwe kuri iyo ngingo yafashwe na Burkina Faso ejo kuwa munsi wa gatatu, aho yari i Washington mu nama yahuje Afrika na leta z'umwe za Amerika. Avuga ko kubona uwo mugwi w'abacangiro uri kurakorera ku rubibe rwa Ghana rwo mu buraruko biteye impungenge z'umutekano ku gihugu ciwe. Kuri Afrika kandi, umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika ANC urakorana kuri wa gatanu kugira utore umukuru wayo, ari nawe ashobora kuzoba umukuru w'igihugu mu matora ya 2024. Ariko ibibazo by'ubutunzi, amanyanga yibonekeza na rimwe mu ndongozi z'uwo mugambwe, hamwe n'ivyo wemereye abanyagihugu utakoze, bisa n'ibiteye intambamyi muri uwo mugambwe. Umugambwe ANC uri ku butegetsi kuva mu 1994, wemeye kuzoteza imbere ivy'indero, guha amazi abanyagihugu no kubakira amazu nk'uko cari icifuzo c'ababutanguye